ayo mafaranga ibice 20% yashire muri investissement. Mbega ubitahura gute? Ayo mafaranga aza urafata ku kwezi udurakura ko ibice 20% uyabike ahantu, ushobora kuyashyira muri banki, ushobora kuyabika aho ushaka hose, ariko amaze kugwira ugakora icyo twokwita investissement, ukayashyira mu kintu gishobora kukwinjiriza ayandi mafaranga. Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV, ndabifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2021. Nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe ngene ushobora gukoresha amafaranga yawe, yaba make canke menshi. Tugiye kwigira hamwe uburyo woyakoresha neza, ureke konona amafaranga uba ufise, ureke gusanga uri kugura ibintu kwibarabara utateguye, ibyo muhuye byose ugura, canke muri no misi mikuru tugezemo ugasanga amafaranga yawe uyakoresheje yose, ugasanga inyuma y'imisi mikuru urabuze n'ico ufungura. Tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gukoresha amafaranga yawe neza, yaba menshi canke make. Imibereho TV ikuzaniye uburyo bwiza bwo gukoresha amafaranga yawe neza. Tugiye kugabura amafaranga yawe mu bice 4. Guma kuri ekra yawe canke kuri telefone yawe mpaka kino kiganiro giheze. Ndizera neza ko hari ico kiza kugufasha. Ku muntu atarakora abonema, fyonda hepfo handitse ijambo s'abonner, n'agakengeri kari hirya ugafyonde ko kazogufasha kubona amavideo mashasha tuzoba dusohoye hano ku Mibereho TV. Uzocubona notification ikwereka ko dusohoye iyindi video hano ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye ikaze. Mu bisanzwe rero uharuye amahera yose uyegeranije, ayo uba waronse, nimba avuye mu mushahara uba waronse canke yavuye muri business kanaka canke yavuye mu mirima, ahantu hose uba waronkeye amafaranga yawe, yateranye yose uronka igitigiri kiri hamwe, hamuyagaburemwo 10 incuro 10, kimwe cya 10 canke le 10%. Mu bisanzwe 10% yatware mu rushengero, afashe ibikorwa vy'Imana. Utabitahura neza urashobora gufata ayo 10% ukafasha umuntu kanaka, ukanezereza uwundi muntu, naho nuzogukoreye Imana. Ariko ivyo ntitwobiteba ko cane. Fata umupasiteri akwegereye canke umukozi w'Imana bivanye n'idini urimwo, aragusigurira neza ico ayo mafaranga ategerezwa gukora. Sayi wawe gerageza uyatware akore ibikorwa vy'Imana, Imana nayo izoguhezagira mu byo uzoba uri kurakora byose, niyo wayubahiriza ukubaha ico ibivuga ko. Kuri ayo mahera le 10% gerageza akore igikorwa c'Imana, Imana nayo izoguha umugisha mu byo uzoba uri kurakora byose. Nuko mu bisanzwe le 10% zimaze gupfamwo hacasigara ibice 90%. Rero mu ayo mafaranga ibice 90% by'amafaranga ubusigaranye, gerageza ibice 50% bikoreshwe mu bintu nkenerwa, ico twokwita les besoins primaires. Les besoins primaires ni ibintu utegerezwa gukora kugira ngo ushobore kubaho. Kugira ngo ushobore kubaho utegerezwa gufungura, utegerezwa kuronka aho uba, aho uhenge ku musaya, utegerezwa kuronka ico wambara, ndetse no mu gihe uba urwaye utegerezwa kuronka amafaranga yo kwivuza. Gerageza rero ivyo bice 50% akore muri ivyo bintu duhejeje kuvuga, ibintu nkenerwa, ibintu utegerezwa gukora kugira ngo ubeho: gufungura, kwambara, kuronka aho uryama, ndetse no kwivuza mu gihe ubugwaye. Nuko ubu tukaba dusigaje ibice 40%. Rero fata ibice 20% uyakoreshe mu byo twokwita besoins secondaires. Besoins secondaires mu bisanzwe ni ibintu ushobora gukora, gukoresha amafaranga yawe, ariko naho utobikora mu bisanzwe ntacuba. Rero twayihaye 20%, twayihaye ibice 20%. Yakoreshe mu gusohokana n'abagenzi, mu gufata agafanta canke mu gusangirira hamwe, canke ushobora kuyakoresha mu kugura impuzu wambara, izuba ukeneye wifuza, atari zo gufuka umubiri, ariko impuzu uba wifuza kwambara, ushobora gukoresha izo 20%, canke ugashobora kugurira kado uwundi muntu,
canke ushobora kuyakoresha mu gutembera kuvoyaja canke ibindi bintu ukora kugira ngo wiryohere. Nico gituma twabihaye ibice 20%. Mu bisanzwe dusigaje ibice 20%. Fata ayo mafaranga ibice 20% ku kwezi uzura yabika ahantu kanaka. Ushobora kuyashira muri bank, ushobora kuyabika aho wifuza kuyabika ahariho hose, ariko ayo mafaranga amaze kugwira yashire muco twokwita investissement, uyashire mu kintu gishobora kukwinjiriza ayandi mafaranga. Nuko ndabashimiye ku mwanya mwafashe muraba ino video. Ndasaba kugira ngo mufyondaho hepfo kuri like canke j'aime. Ikindi naco mushobora gukora commentaire mugashikiriza ivyiyumviro kubijanye na kino kiganiro mpejeje gushikiriza. Mushobora no gukora partage kugira ngo abagenzi banyu abandi bashobore kucumviriza. Nuko Imana ibandanye ubaha umugisha mu vyanyu no mu banyu. Abatarakora abonnement vraiment ndabinginze kugira ngo mufyondaho hepfo handitse ijambo s'abone, n'ivyagusa nta mahera bisaba. Murafyondako, murabona n'agakengeri kari hirya nako mugafyondeko, ako kazobafasha kubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Nuko mubandanye mugira ibihe vyiza. Imana ibahezagire cyane.